Nongeye kubaramutsa abakunzi ba Emotion Talent TV. Ni Abdul Uwimana nk'uko bisanzwe. Ngira nti nimwiriwe canke mwaramutse bivanye n'umwe wese ahari ahaherereye. Mvuga nti hashobora kuba ari mwaramutse bivanye canke mwiriwe bivanye kandi n'igihe uboneye canke urabiye iki kiganiro. So kuri uyu munsi rero kuri uyu munsi ntituja kure n'ubundi kandi turaza kuja ku bavandimwe b'abanyamurenge ariko dufatiye ngaha hakurya gatoyi hakurya y'Akanyaru mu gihugu c'u Rwanda. N'ubundi kandi tugira tuvuge kuri rya jambo rya Tito Rutarimara. Bagenzi jewe narababwiye mu kiganiro c'ubuheruka ndababwira ati Tito Rutarimara yaraye ampumuye amaso, ndamenya ibintu vyinshi ntarinzi ku Nkotanyi. Ariko imbere yuko tuja kuri ivyo reka mbanze ngaye abanyamurenge bari bicaye mu gihugu c'u Rwanda bariko baribuka ababo bafiriye mu Gatumba ku nshuro ya 20. Amakuru namenye nuko ari rya mbere ivyo bintu bibereye mu gihugu c'u Rwanda mu myaka yose 20 iheze. Hama bimaze kuba babona u Rwanda rubona bidahagije ruza no kubacokorera muri uko kwibuka kwabo. Nibaza ko ibintu Tito Rutarimara yavuze ndamutse ndavyise gucokora ntabwo noba mbeshe, ariko mudeke mumbabarire ku vy'ukuri kandi n'umunyamurenge azoraba iki kiganiro ari igifobagane ambabarire sugutukana, ariko naraye ndababonye amazirantoki mu bwonko ku by'ukuri. Bishoboka gute ko abanyamurenge bari mu gihugu c'u Rwanda mushobora kuvuga ngo ubutabera, mubaza muri mu Rwanda ngo ubutabera buzoboneka ryari? Urabaza ubutabera mu gihugu c'u Rwanda? Igihugu c'u Rwanda cateye Kongo mu 1996 gishiraho Laurent Desire Kabila. Kandi muri mwebwe mu banyamurenge hariho umunyamurenge jewe niyumviye n'amatwi yanje yitwa Kizehe avuga yuko mu banyamurenge harimo abafashije Inkotanyi urugamba rwo gukura Habyarimana. Murangije murabandanyana muja hehe? Muri Kongo. Muja muri Kongo, sibyo? Ivyo vyarabaye. Kabila Laurent Desire aravuyeho, haraje Joseph. Intambara uko zagenze mwarabibonye, murabizi kunsumvya. U Rwanda nigo rwagize uruhara mu mpfu nyinshi abanyamurenge bagize. Habe na bamwe mubo mwita intwari zanyu babaye intwari babigizwe n'u Rwanda, kuko u Rwanda nigo rwabishe. None murashaka ubutungane. Reka turabe ubwo butabera mushaka. Ubutabera mushaka mubuvuga muri mu Rwanda. U Rwanda rushigikiye Joseph Kabila. Joseph Kabila yatwaye Kongo imyaka 18 atarabaha ubutabera. Kandi uyu munsi muri nyuma yiwe. Ariko abanyamurenge ninde yabaroze wabo?
inde yabaroze koko ni gute jewe sinabanye n'abanyamurenge benshi mugaba abanyamurenge twabanye nabo nari abantu basirimutse ari abantu bafise ubwenge ari abantu ubona kabisa atari n'inkandagira bitabo wanashaka n'ubutize kabisa ukabona afise ukuntu ari umusirimu. None byagenze gute kugira ngo ubwoko bwanyu bushobore kuba burimo abantu umengo mu mitwe yabo harimo amazirantoki? Ngayo nguko rero nuko FPR iragiye iriherera kabisa, umwanda mukuru irangije irawubasiga, muratwenga muri sare, muratwenga wangu ngo mufate inkoho muje kubaza ubutabera. Ubutabera mutabajije Joseph Kabila, mugenda kubibaza Felix Tshisekedi. Joseph Kabila yatwaye imyaka 18, arabica arongera arabica arongera arabica. Felix Tshisekedi muramugwanya, arondera n'amadrone abarungikira makete. None umuntu ahagaze imbere yanyu ariko arababwira ngo nimugende ngo mufate imbunda ngo mujye kurwana. Ngo abanyamurenge b'iyi myaka mwabaye gute? Niki cyabafashe ku by'ukuri? Nuwuhe murozi yabaroze atanakaravye ko mbona mufise ikibazo umengo mufise ikibazo mu mutwe? Inshuti zanje, hari igihe kabisa umuntu araba abantu ukavuga ati aba bantu n'umuntu yabaroze ntiyigeze akaraba. Uyu munsi reka nongere ndabumvishe aka video ka Tito Rutarimara haba tugira icyo tukavugako. Naraze numva muhoze rubyiruko ngo muzakora iki? Muzakora iki? Muhaguruke mujye gupfa kubohora igihugu. Muhaguruke mujye gupfa kubohora igihugu. Reka turajya kuri internet ni hari igihugu kiri hariya abantu bararwana. Niba mushaka mu bindegere muhaguruke mufate imbunda. Bariya bariye mubafashe mubohore Kongo ni iyanyu, ntabwo ari nkuko nahoze numva muvuga ngo iwacu mu murenge iwanyu ni Kongo ni muyibohora. Ibohotse iyo jenoside y'Akatumba yamenyekana n'izo y'intuza kuko ubutegetsi bushyizwe n'abantu bake, izo jaze nizo zose zahano kuki ibyo murabyumvise nshuti zanje. Muhaguruke mujye gupfa mubohora igihugu. Mwakumvise ako ka muhaguruke mujye gupfa. Igoryi gusa biyibwirire sha musaza, ibijuju uba wabyiboneye kabisa. Muhaguruke mujye gupfa. Ngo nahoze numva muvuga ngo imurenge. Yabatutse ngo muriyitirira ngo mwiyitirira umusozi. Nukuvuga ngo kubabwira aranavuga mu kiganiro ngo muri abanyarwanda ariko b'abanyekongo. Ariko murabizi yuko igihugu cyanyu cya Kongo cyemera nationalite iyi imwe. Kandi uyu Tito Rutarimara ntiyirengagije ko abizi neza yuko hariho abanyekongo babifata nk'uko nyene yabivuze. Nukuvuga yaje ngaho aje kubyemeza yuko mwebwe muri abanyarwanda, kugira ngo abanyekongo bavuga ati mwabibonye mwabyumvise, ubu naho baravuga iki? N'abanyarwanda namwe ngo nibisura gusa basenze.
ariko bigenda gutenga abantu b'abagabo bafise abagore bafise abantu b'abagabo bamwe barimo n'abaciye mu mashuri abandi ngo harimo n'abametre nimba ari abametre bo kudoda inkweto nimba ari abametre bo kubumba inkono nimba ari abametre bo kugira shamura abametre bwoko kimwe. Umuntu araza ngaho akabakaranga akabasiga umwanda wa FPR kugira ngo ugende ubanukaho muri Kongo yose ubanukeho namwe mugatwenga mukabyemera mwabasenzi. Ibi bijuju byabaye gute? Kandi aho muri nza numva n'abapasteri ngo ntidukeneye akagara ngaha, ahubwo abanyamurenge musigaranye n'akagara nibura nibo bonyene bashobora gutekerereza ubwoko bwanyu bakamenya ikibukwiriye. Iyo muza kuba mufise n'akenge gato yikakibajana kunye, nimba mudasigaye mwituma mu mapantaro, nimba musigaranye n'akenge na gato yikabajana no kwituma basi, mwubaha abantu bakagara mwabasenzi. Abanyamurenge b'ibifobagane bagenda bakabibijuju kweli. Umuntu abasiga umwanda imbere yanyu, abasiga amavyi ya FPR agenda banukaho mu gihugu cyanyu cyose, abanukeho muri Kongo, ubabonye wese ati ngaya amazira ntoki y'abanyarwanda ararenganye. Birya nibyo Tito Rutaremara yagize, kandi babigize babiteguye, barabiteguye ibyo bintu, kuko bari ku rugamba rwo kugira ngo ntimwemerwe mw'abanyamurenge, ntimwemerwe muri Kongo. Arangije araza arababwira ngo muri abanyarwanda, ngo ariko b'abanyekongo ngo ntabwo muri abanyamurenge. Namwe muravyemera mwabasenzi. Abanyamurenge b'ibifobagane bashobora no gutuma umuntu yibaza yuko atari abantu. Mushobora no gutuma umuntu yibaza ko mutari abantu vraiment. Okay, reka jewe numvirize uyu ni Kamasa, ni coordinateur wa Twigwaneho. Kamasa ni coordinateur wa Twigwaneho. Reka twumve ivyo avuga. Twumve yuko ahuza na Tito Rutaremara. Izina Twirwaneho ni yatanguye asigura aho Twigwaneho yavuye. Batazi iyi mvugo yacu, bafite n'amatsiko yo gushaka kumenya icyo ari cyo, ariko Twirwaneho ni ijambo rifite ibisobanuro mu mvugo zose. Urugero nko mu Giswahili twavuga ko ari kujipigania, mu Gifaransa ni défendons-nous, no mu zindi mvugo nazo abantu bose babisobanura sura mu mvugo yabo uko bavyumva cyangwa se uko bisobanura. Ariko ijambo warubajije inkomoko y'iryo jambo ni ijambo ryavuye ku karengane n'agasuzuguro mwasuzuguwe nande ubwoko bwacu bw'abanyamurenge muri kino gihugu cyangwa se muri gatoya. Tubanze twumvikane. Kamasa aravuze ngo ni ijambo ryavuye ku gasuzuguro, agasuzuguro musuzugurwa n'abanyekongo. Ako gasuzuguro mwagasuzuguwe ryari? Twumvikane. Imbere yuko tujya mu bindi byose tubanze twumvikane banyamurenge. None abanyamurenge, jewe nshaka ngo umunyamurenge umwe azubwenge azoze ambwire, azonyandikire kuri Facebook yiwanje personnel Abdul Uwimana, mumbwire abanyamurenge kugira ngo Kongo ibereke yuko mudasuzuguye yokora iki. Abanyamurenge mwagize vice president wa Kongo. Muri Kongo hari amoko arenga amajana ngahe, 140. Hariho ubwoko butaragira ngira ngo n'umudepite. Mwebwe mwaronse vice president, muronka abashikiranganji,
muronka abo mu biro by'umukuru w'igihugu, mufise abajenerali, mbere no mu ntwari za Kongo, harimo abana banyu. Mushaka yuko Kongo yo ikora iki kugira ngo ibereke yuko mudasuzuguritse? Ariko kuki mwifata nk'ibintu nk'uko umengo mushaka babafate gute? Kuki mumera nk'umwana ahiye mu kwaha? Mushaka Kongo ibahiki by'ukuri, ibahiki? Ibintu biranshisha kabisa, ibintu biranshisha. Tubandanye twumve. Rimwe hari igihe kabisa wumva umuntu kavuga ati uyu arimo aravuga amazira ntoki nta n'ibindi. Igihugu cyacu cy'abakongomani, murabizi ko twe twari dutuye mu misozi miremire, twagize imyaka myinshi. Kongo yaje yadusanga, Kongo ibe Kongo yaje dusanga twebwe ariho dutuye, kugeza Kongo ije dusanga twemera kuba abakongomani, ariko abo twasanze. Niryo jambo nashaka ko mwumva. Uyu yavuze ibi bintu ni coordinateur wa Twigwaneho, bamwita Kamasa Ndakize Welcome, niko numvishe ngo yitwa, ni coordinateur wa Twigwaneho. Ati Kongo ubwayo yagiye kuba Kongo, twebwe turi muri Kongo. Nukuvuga ngo bakata imipaka bagira gute, Kongo yitwa amazina Kongo, abanyamurenge bari muri Kongo. Okay, bari muri Kongo. Uyu si umunyamurenge abivuze, si uwo muri Twigwaneho, ntakorana n'u Rwanda. Bigenda gute ngo Tito Rutarimara ubwire abanyamurenge yuko ari abanyarwanda? Babaye abanyarwanda ryari? Bigenda gute ngo Tito Rutarimara ubwira abanyamurenge ngo ni abanyarwanda, ngo ntibakwiye kwitwa abanyamurenge, ngo ni abanyarwanda b'abanyekongo? Nese u Rwanda rwatanze Kongo kubaho? Hanyuma ibigoryi by'ibinyamurenge by'ibifobagane bikagenda bikafobagana, bikaba ibintu bimeze nk'ibipurizo, umengo ni ibintu nyene bapomye kabisa, barapompa bashiramo impemu ngira ngo z'umuyaga nawone ngira gaze carbonique, ibintu by'ibijuju. Uyu si Kamasa? Ntabwo nagiye kurondera uwo mu Kagara. Uyu na Kagara ntabwo bavuga rumwe, sivyo? Sinagiye kurondera mu bo mu Kagara. Ibi bivuze Kamasa. Kongo yabaye Kongo isanga abanyamurenge bari muri Kongo. Mwarangiza mukagenda mu Rwanda, muri ko muribuka abantu banyu b'inzirakarengane bishwe n'ubwo Rwanda, kandi benshi muri mwebwe murabizi, ariko niho mwagiye guturiza. Barangiza bakababwira ngo muri abanyarwanda b'abanyekongo, namwe mugatwenga mwabigoryi. Nshatse novuga yuko muri bigoryi kabisa, muri bijuju vre. Gute babi gute? Noneho muri mu Rwanda muri ko murabaza ngo ubutabera murabubaza umuntu yabiciye, yaduganye Reditabara iwanyu, ikica inka ikatwara n'abantu, yabatwaye inka n'abantu Reditabara. Nibabanze babahe ubutabera bwa Reditabara. Ahangaha Kamasa yavuze ibintu ngo babibye, sinzi inka zigera nimba ari ku 500 n'ibiki n'ibindi. Muri iki kiganiro jewe nacumvirije cyo izo nka zari na Reditabara. Ni mubanze mubwire Kagame na FPR yiwe nibo batoje Reditabara, hanyuma babasabira ubutabera kwanza kuri ibyo bya mbere bikiboneka bigishoboka, kuko nibo batoje Reditabara bayijana iwanyu. Ntimuri ko murakorana na yose? Twigwaneho ntirekorana na Reditabara. Mushaka ubuhe butabera? Ubutabera none muzobubaza Kongo? Kongo irabagiriza yuko murwanya Kongo mwe abanyamurenge b'ibifobagana, murwanya Kongo. Nubu muri mwebwe abonyora muri Kongo bagakatirwa n'ibihano by'urupfu kubera ibyo bamaze gukora.
abo banyarugabo bandi. Hariho amajenoside y'ayandi moko n'abanyamurenge bo mu Bifobagane mwagizemo uruhara. Mwese mwe mwajanye inkotanyi ntizigendera ku mugongo wanyu. Muzi abanyamurenge, muzi ayandi moko abantu zishe b'abanyekongo. Namwe kandi mushaka ubutungane, mushaka ubutabera. Yego kwera ubwo butabera mukaja kubusaba muri mu Rwanda. Kugenda gusaba ubutabera ku banyarwanda, ku banyamurenge baguye mu Gatumba, biciwe mu Gatumba, warangiza ukagenda kubisaba uri mu Rwanda, ubisaba ubivugira mu masare yo mu Rwanda. Abanyarwanda ari bo bakoze byose 99% kugira ngo bajya abantu bicwe barabigizemo uruhare. Ndabifata yuko ni nko gukomorwa n'inzoka ukitwara ku isato, niko babivuga mu Kirundi. Yani umuntu aragukubise, umuntu aragukubise ikofi, ugaca ugenda ukamubwira ati umva ndarega kandi ndakurega, ndeze wewe kandi ndakureze kuri wewe. Ibyo bintu ntibibaho, n'umwana ntashobora kubikora, n'umwana w'imyaka 5 ntashobora kubikora. Yani wewe uwo uri kurarega ni ugenda kuregako. Uwo ubutungane butegerezwa gufara yuko ari we yisha abo bantu, ni uri kurabwira ngo mubona tuzoronka ubutabera ryari. Ariko Imana abagabo giye hamwe bariyumvira bagatekereza bakavuga ibintu ukabona kabisa n'abantu. None abanyamurenge, ariko se abanyamurenge ubwo nta nshinge zigabanya ubwonko bwibusa mwoba mwaratewe, kuko mumeze nk'abahiyibuka niyo muva niyo muja, ngo mu bintu by'ibisiragira bitazi iyo byavuye, bitazi niyo biriko biraja. Sinzi ariko mwabagabo bazi ubwenge, n'abagore n'abantu b'ibishongore mushobora kugenda mukicara imbere ya Tito Rutaremara akabasiga amabyi, akanya kabiheheraho kabisa. Hakituma umwanda mukuru akawubasiga ati nimugenda aho mugenda hose muzoze mugenda munuka umwanda wanje sha. Yego sha, namwe mukavuga ati yego sha muzehe. Umuntu akituma, muri abantu bakuru umuntu akituma akasinganda. Nimugere sha mugenda ahantu hose muzogenda sha muze munuka umwanda wanje sha. Namwe mukawutora mukabisiga ati yego muzehe tuzoza turanuka umwanda wawe biratubereye. Imbesire. Mwe murashobora kugenda, murabizi neza yuko mu gihugu cyanyu umukuru w'igihugu arabemera neza. Felix Tshisekedi yarabivuze mu ijambo ati abanyamurenge ni bene wacu. Ariko murabizi yuko bivanye n'urubwa u Rwanda rwabasize, hari abanyekongo bamaze gutangira kuba bemera yuko mwebwe mutari abanyekongo. None mwicaye mu Rwanda muriko muri abantu, umuntu wo muri FPR akaza akababwira ngo muri abanyarwanda ngo b'abanyekongo, mwarangiza mugatwenga. Muhaza iki? Muhaza amabyi? Ibigori by'ibifobagane, ibigori by'ibifobagane. Nzi abanyamurenge nabanye nabo bari abantu kabisa, uraba ukavuga ati uyu mutipe arakerebutse, arahiye, azi ubwenge. None aho musigaye mbona b'ibifobagane ni ibintu byimereye nk'ibibata, ibintu by'ibigurube by'ibibunduguru, ni ibintu nyene mwabaye iki. Ndababaye kweli, ndababaye kabisa. Umva ndababwire banyamurenge, nimba mutazi inkotanyi gushika uyu munsi muzopfa mutazimenye. Kuko ibyo zimaze kubakorera nukuri, nizishaka zizobice zinabakarabe, nanje ndabakarabye abasenzi.
bishobora kubaho mutagira ubwenge, mutagira ubwonko. Muri abantu bize mu Banyamurenge harimo n'abantu bafise doctora. Muri iki gihe kintuzenyi muri kujya kwibuka nabonyemo na Kaniki. Kaniki ntibavuga ngo afise doctora. Nabonyemo ba Nyarugabo. Nyarugabo si metre. Muzogigwe gute kweri? N'abandi Banyamurenge benshi bize kabisa. Bize kweri. Mukagenda mukabwatarara mukamera nk'ibintu by'ibibwanagiriko by'ibintuze. Mukabwatarara mu bitebe bakababwira muzogete mupfe mutere Kongo mubohora igihugu. Mubohora igihugu. Ni mwibohore mwebwe ubwanyu kuko mwebwe muraboshwe. Naho wababwira ngo mujye kubohora igihugu umva keretse shetani azobafashe Tshisekedi apfe. Urya mugabo Tshisekedi, Felix Tshisekedi akiri harya. Umuntu w'umugabo afata intumbero yo kubaka ibarabara riva Kinshasa rizoshika Bukavu. Kuva Kongo ibaho ibintu Felix Tshisekedi amaze gukorera Kongo. Barababeshe nta hantu na hamwe mwobikura. Nta hantu na ibikorwa Felix Tshisekedi amaze gukorera Kongo nta hantu na hamwe mwobikura. Kimwe gusa ikintu no babwira Banyamurenge, umunsi muzobona Felix Tshisekedi atakiri muri irya Kongo, muze mugira Imana haboneka uwundi muntu ameze nkawe. Cyanye hazogaruke Kabila none habakubita inyundo, abongera izindi nyundo, none hafate Red Tabara, ayongereho FNL yanza bampema, ayishireho agerekeho n'izindi nkotanyi, agende yitize n'abandi mu Bugande, noneho baba honyore kabisa, babahindure umwanda amase y'imfizi. Babahindura amase y'imfizi mwabasenzi atavamwe n'ifumbire. Ico no babwira mw'Abanyamurenge bibifobagane, mushatse mworeka gufobagana mukamera nk'akagara kandi mukamenya Felix Tshisekedi uwo ari we kuri mwebwe, mwarangiza mukamufasha kuko muba muri ko murifasha. Niyo manuro yonyene noba. Hanyuma mbwire abantu b'Abanyamurenge muri ko murikura kuri Kongo, mugafata ibintu byabaye kuri Kabila Joseph no kuri Kabila Desire no kuri bande byose n'ibikorwa na Kagame byose mukagenda mukaja kubyikoreza Tshisekedi. Isi irabona nta banga rikinyegezwa n'uwagiriye nyina munsi y'ubuvumo yaramenyekanye. Namwe byanyu biriko biramenyekana. Nta hantu mugifiseho kubesha. Nta hantu mugifiseho kujya kubesha. Barababesha. Nta numwe azobemerera. Ubu Felix Tshisekedi umunyekongo ataramumenya aba ari umunyekongo w'ikijuju gusa. Ariko abandi bazi ubwenge, bazi kuraba kure, bakavuga ati dufise perezida cyane ntitumufise. Baraza ati uyu niwe perezida Kongo yari ikeneye kugira ngo ishika aho ishaka gushika. Mw'Abanyamurenge mwe bibifobagane, ndiko mbwira ibifobagane. Muntu uzobona iyi video ukabuza igifobagane kiri hafi yawe, ukibwira ati hariho umuntu yavuze ngo nimukura amavyi mu bwonko musubirane ubwenge Abanyamurenge bahoranye. Murakoze. Bye kandi.